Hari umuntu yagiye muri China gukoresha inyo acarapfa. Zamurikunda abagabo nta kuntu wovyuka mu gatondo ukabona uwundi umuntu yagiye gukoresha inyo nawe ukavuga ati reka nanje ngenda gukoresha inyo ngo mfite inyo niniya. Cyane mu bikora kubera abahungu mushimisha abahungu muri kumwe. Umuhungu yagukunze bagabo ntazogenda kubarira ngo genda ukoresha inyo ngo kagatoye ngo sindagakunda. Ikunde muriko murapfa impfu zibatwara kubera iki kubera inyo bagabo. Nawo ufite inyo kuva muri Amerika canke muri Canada ugashika mu Burundi inyiva muri Canada igashika mu Burundi ndakubare umuntu yakugumye guguheba araguheba atagukunze araguheba nimwikunde bagabo nimwikunde uragiye gukoresha inyo urupfu rukaca rugutwara ngo ninyurondera ivyo Imana utaguhaye icara ugume hamwe wikunde ugende mukiyo wibarira ati jewe ndi mwiza imisi yose wiramukiyo uvuge ndi mwiza kubera ibintu twibarira mu mutwe iwacu nivyo turi uba wibarira kuri mubi of course uribona kuri mubi muguri kuribara kuri mwiza ubwenge burakanguka bukavuga ati kumbe ndi mwiza uganda ukoresha inyo ngo benyo nini yanka zimwe zanikimanaje ukacupfirayo aba nabakora amazuru yawe yarafyatagaye nk'igikere hama rero ugengo gukoresha ngo ufite izuru nk'irya maposi badaye ni wavyara umwana wawe azokwiga iki kuri wewe umwana wawe uzomwigisha iki kutikunda kwigaya kw'Imana yamuremye nabi umwana wavuka afise amazuru yafyatagaye nk'igikere hama rero akubaze mawe wowe ko izuru ryanje niryo wawe bitasanamwe uzomubarira iki zamurikunda abagabo yaha oya nimwikunda impfu ziriko zibatwara kubera iki inyozi niniya amazuru yasongoye kubera iki si byiza abagabo nimwikunde wiraye mukivuga ati kweri je ndi mwiza mwege pubu